cangenda kwiga rero mu gisagara c'Ibukavu aho bita kuri Université Evangélique en Afrique. Aho rero hariho amateologie abisata bitandukanye, hari ca médecine twiga imyaka ndwi, hariho teologie abiga ivya bibiri imyaka 5, hakabaho economie imyaka 5, hari na science sociale indi imyaka 5, hari bisata bitandukanye na agronomie imyaka 5. Rero je nari mu gisata ca médecine hajya niho nize na kuva mu 2011 kugeza mu 2018 nariko ndiga mu mashuri y'ikiganga Ibukavu. Hanyuma rero niho nari twakoze ibikorwa byinshi bitandukanye muri iyo myaka yose, kuko rero mu Rumonge natangiye gukoreraho mu kuva mu 2000 nkirangije nyene niyo na 18, hanyuma nkorera mu Rumonge 2019 ni 2020 muga kuri hôpital nkuru ya Rumonge nakora nyene nk'umuganga médecin généraliste, consultation no gukora ibikorwa bitandukanye nyene bijya bagenda bakora. Oya biratandukanye n'ivyo bujipi kubera abajipi ngaha ni nk'ama orientation, muga hari ya nk'ibintu vy'ama operation ivyo twagenda tubikora, warabikora vyose bijya bakora kuri hôpital. Ko hôpital Rumonge iri mu ma hôpital de deuxième référence, ni kuvuga ni bitaro vyo hejuru, ni kuvuga ama operation menshi agenda akorerwaho. Natwe rero ivyo warabikora, twagiye turanka ama formation yakwiye nyuma y'amashure twarabikora, ayo ma experience tugenda tuyakora. Rero ndahakorera nk'umwaka, nakubwiye yuko nakora ajya expertise médicale, nivuga akarorero nk'umuntu yagwanye n'uyundi canke bakamuhohotera mu byo ingwara zifatara ku imba virondoka, ajya ama violence n'ibindi, nije nabikora, nije nakora ama examen. Umva vyari ibintu bikomeye cyane birimo risque, nuko iyo tubasiguriye tukavuga ingene biba bimeze wasanga bimeze neza, kuko vyarashe ugasanga bivanye nuko uyo muntu agomba kwagirizwa ikibi atobatana gikoze mbere, vyarashe ko uwo muntu w'umu victime bagaca bamukorera ikindi kintu bonyene kugira ngo cenje gukora examen bigaragare ko ari wa muntu yagikoze, kugira ngo icaki kubone ko ari kinini. Twarahagarara tugahagarara, twagiye dufasha abantu benshi cyane, kandi Imana byari bikomeye cyane. Novuga ko byari ibintu nyene bigaragara ko haba harimo agakiza. Umutekano wanyu wacungirwa gute? Mwaramutse abapolisi mubana mu harire itarike 8 z'ukwa gatatu umwaka wa 2022 niho twashimirwa, kandi ndabishima. Ariko icyo nshima cyane suko umukuru w'igihugu yanshimiye nuko gusa icyo no nakoze Imana yo bibizi ikazompa igicibo, nivyo nishimira cyane. Ni kuvuga iryo zina rya Nayote ni zina ryo muri Bibiliya, ugiye ukabira kubemera Imana n'ahantu iyo umuntu abantu bagenda bahiga izina ry'Uhoraho bamaze kuhashika baca batanga kuvugishwa. Ni kuvuga hariho n'abagenda bahiga abakozi b'Imana bahageze baca batanga kuvugishwa. Niho rero niyumviye yuko iyo centre mpemu w'Imana, ni kuvuga rero niyo Nayote iri mu gisagara ca Rumonge muri quartier Gihwanya kwibaraba rya 11, niho dusanzwe dukora ivyo bikorwa. Inyuma y'ivyo bindi abandi bose bagenda bapima, ivyo bagenda bapima n'abandi bose turagenda gupima ibintu vy'ama hormonology, nivuga ama hormone, na cane muri bantu bafise ibintu vy'ubugumba vyanse ko bafyara, abaye nabo bamwe bafise ingwane z'ama kansera, turaba yuko wowe ufise ibintu vya kansera. Turafise mbere n'ama déplacement, hari igihe umuntu aba ari kure, umuntu akavuga ari tukiruka kumutora kugira dukize amagara. Hanyuma ico dufasha shikindi, hari igihe bishika wo mu diaspora hanze uburyo bukaba butari hafi, umuntu rero hakwaremba acagenda kuri iryo vuriro ryacu Nayote, baca bamuvura bikagenda neza atakintu gisabwe. Hanyuma bimaze kurangira umuntu yamaze kwistabiliza, bikuna no gutaha yaramaze gutaha, we tukaguha facture hanyuma ukagira ntukayiriha. Oya no kuba batwituye turabikora, ariko cyane turakunda kuba tubikora nko kuba diaspora kenshi, kubera bakunda kuranka ama telefone y'ama stress ya surprise byihuta, ugasanga ni wavyiteguriye biroroha cyane, ucumurungika abari muhira baca bamwakira bikagenda neza. Hari n'ikindi gihe ugasanga mbere nturi hafi ku telefone, ariko wamubwiye ati acagenda. Rero benshi aha muri Australia no mu Amerika n'ahandi twamaze kugiranira ubwo bucuti kuri Nayote, bagenda bisanze
bakabakira bikagenda neza hanyuma nawe ukaroca uregirariza mu nyuma mu mahoro meza kandi bimeze neza amaserivisi yo turayakora ivyo biri muri bimwe vyatumye twiyumva ariko ivyo bitara vyobaho. Nshuti bakunzi mukurikira ibiganiro bica ku rubuga rwacu The Story Room TV, tukaba tubatahije tukaba tubaramukije aho muri hose ku mpande zitandukanye z'isi, ntitwadonagura hose kuko turafise abadukurikira bari Canada, bari mu Bubiligi, abari muri Afrika y'Epfo, abari muri Amerika, Australia, ho niho turi. Ni benshi muri benshi turabaramukije turabatahije tubifurije kugira ibihe byiza. Ufise ibibazo yihangane, nta byama bimeze nabi, Imana irahari. Uno munsi mfise umutumire wundi adasanzwe, umutumire adasanzwe kabisa, ni inshuti yanje y'igihe kirekire kuva kera tukiri abana bato none twarabaye abasore turabana abagabo. Uwese wundi ni Docteur Alexis. Alexis, karibu cyane ku rubuga rwacu. Murakoze. Ijambere tukwakiriye. Ego. Umaze iminsi kurikirana ibiganiro byacu. Ubona ibiganiro byacu ari sawa. Ego, ni vyiza kuko biratuma tugenda tumenya biriko birarengana hirya no hino. Na cyane ko ari vyizi yo umuntu ari umuntu ategetse kuzaramenya ibiriko birarengana ibibazo biri mu bantu bijya avuga ngo ahiwanyu havugwa make, biratunezera cyane turakunda kubikurikirana. Turagerageza naho ubuzima bwa hano butoroshe. Oya n'amahoro. Turagerageza kugenda duha abantu amakuru. Ya. Ego cyane. Docteur Alexis, uri mu bantu bamaze igihe gito hano muri Australia. Maze imyaka ingahe? Ni kuvuga mu vy'igihe gito, ntabwo ari igihe gito cyane. Ni kuvuga uburambe bivana n'igihe umuntu aba agomvye kuyifata. Hari igihe umuntu avuga ati nk'umunsi umwe kiba igihe kinini canke iminsi ibiri canke iyindi minsi itandukanye. Rero nta bivanye na wewe ni igihe gito bivanye na wewe kuko Yesu yavuze ngo azoza vuba. Ni kuvuga vuba rero yaturambiye. Yes. Yabaye imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Yes, ni kuvuga rero bivanye na wewe novuga ko ndi mushasha mugabo hari abandi nabo bambona ko ndi wa kera. Yes, nico kituma rero kigoye kwishura. Ni kuvuga nabo wasize mu gihugu. Bakeneye ko basumnikira amadolari. Bobo kwezi kubiba gufata nk'imyaka. Imyaka ikira kwiri 3. Ndibaza birenga gatoyi canke ikwirakwira nyene ya. Ejo bundi aho uziriye mugabo. Imisiga ntiteba. Ni kuvuga ibihe bigenda vyihuta cane. Birihuta ko. Ikaziro ku rubuga rwacu. Murakoze. Docteur Alexis ni umukristo nkanje ariko ngira se umupasiteri. Reka tugusabe ushimira Imana dutanga isengesho ibyo uganira ndazi ko ari ibintu bikomeye. Ikaze. Mwami turagushima ko wamugira neza, turagushima kuri umwe duhaye. None tugusafye ko ubona natwe mwami nabaza kudukurikirana bose bahezagire. Ibisigaye mwami muri mwijuru twifuza kubana tugukorera kandi twifuza ivyo tuvuga yuko bigira akamaro muri twebwe no mu nshuti n'abagenzi bari hirya no hino. Ibisigaye mwami bana bidukomeza na cyane mwami ro duhijuru ni mizina ryawe ryera. Amen. Amena. Sawa cyane. Alexis urakoze cyane, urakoze kwisengesho ritoyi uhaye. Basi rero nashimye guhamagara kuri urubuga rwacu. Narabonye uko biri kose urafise byinshi wobwira Abarundi. Canka bakuri ku rubuga rwacu biriho byinshi pe kuko twabonye mu matora ya diaspora bakwizera baragutora mu bayoboye diaspora ya hano muri Australia. Igihe wari ukiri mu Burundi twabonye igihugu agushimira sinzi ibyo wari ukoze. Basi ibyo byose
Utwaye mfite n'inshuti mumenyesha makuru ari mu Rumonge yambwira ati Dr Alexis ari hiyo ndamuzi n'inshuti yanjye ngo ujya n'umuntu akomeye gose ko ukomera kwawe rero tugomba tukumenye Alex bantu twibarira ayo mazina yawe yego murakoze hanyuma ku izina nitwa niyo gusenga Alexis hanyuma nkaba mvuka mu ntara ya Rumonge ku musozi bita Gitongwe n'ahantu ni kuvuga haruguru hari imisozi cyane ni kuvuga ugiye nabo gatembagara ntibokunoba Gitongwe yari kiri muri Burambi ni muri Burambi kabisa ni muri Burambi rero hari imisozi cyane rero tukihaba kera twarahakengera muga tumaze gutembera hirya no hino naciye nsanga hari ahantu heza cyane kuko iyo umuntu yera mu misozi haba akayaga keza rero ubu numva ndahakunda cyane ariko kare numva umenga sinohakunda ariko ndahakunda cyane nico gituma ngomvye no kuhavuka keza kubera ukayaga hari akayaga hari ibitego hari ibintu byose n'igihe barimye umenga hari imbuka kweri hari imbuka cyane Gitongwe kiyagayaga yeah hariya rusabaki murakoze abana yes amasahane angahe tuduga imisozi hari kera iterambere ritaraduga yeah yeah ariko ngo byaragenze neza ubu hari amabarabara meza n'amahoro yeah yeah bimwe byo kuruha byararangiye yeah yeah Alexis urubatse ego ndafise umudame nkagira n'abana babiri sawa cyane yeah basi rero ikintu ca mbere yongeye guherako abantu benshi barakumenye igihe hari amatora ya diaspora benshi no bakumenya ko babonye wiyamamaza abantu bakavuga ati uyu muntu ko tutamuzi harababa hano nyene urabona uje waje hano mu bihe abantu bamaze kuba bizi n'ubuzi mu myaka ya kera wasanga twifise imyanya dutembera ariko rero no myaka twaramaze kwinjira muri systeme abantu bari bizi cyane rero Alexis ntibamumenya benshi bamukumva babazanya ngo umuntu ngo wahewe tutamuzi urabona n'amatora ko yabaye nubwo abitoza bari babwiye ko muyamamaza ku mbuga nkoranyambaga canke ahandi ahantu hariho hose ariko kugira ngo aho wiyamamarije abantu benshi ntibari bwakumenya niko no kuvuga tuganiro Alexis ni Docteur Alexis urambara ndiko ndagira ariko n'iryo Docteur abantu wamenga barifise ko amakenga kumva harabavuga ngo newe ni Docteur wavura canke n'ibya binini by'abantu cyo muri Afrika usanga abaautoprogramme ari benshi abagenerale b'abaautoprogramme usanga buzuye basi abadoctor tubibwira Alexis usange tubwire aho wize gushika bigenda gukaba doctor naho garukiza gusasa dukomeza ikindi kibazo okay murakoze hanyuma burya biragora kwivuga ariko mu ncamake Alexis niyo gusenga nkuko namaze kuvuga navukiye muvanye n'ibihe bibi narakurikiye abafye bantwiye barampungana tuhungira imutabira mu nkambi ya Tanzania aho rero nari mvuye mu Burundi maze umwaka wa mbere ama Tanzania wa primaire Tanzania candahera ku mwaka ugira kabiri deuxième année primaire aho twagenda twicara ku bintu vy'ibiti canke imigereni muri EIB kuri kiririsi bita kiririsi hanyuma rero ndahiga umwaka wa kabiri kandi ndashima abigisha bagiye banyigisha bamwe mbere nangaha barahari abari nabo bari mu gihugu nkurandyoherwa cyane iyo ndababonye rero ndahiga umwaka wa mbere kugeza umwaka wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu aho turi kuri kiririsi duca turibuka tugenda ahantu bita Gaharo ni kuvuga hari Gahara yes candatangura uwa gatanu n'uwa gatandatu yego niho narangirije hajya ndi mu ba promotionnaire ba mbere ni kuvuga rero candahava candatora concours ico gihe twakora concours y'u Burundi n'iya Tanzania Imana irantera iteka ndazitora zose cange ndeko ndayiza amashure yo kuri lycée de la Lumière hanyuma ndahiga umwaka w'indwi w'umunani w'icenda n'uw'icumi n'uw'icumi hama rero aho hari mu 2007 niho ndarangiza umwaka w'icumi na rimwe cangenda turahunguka abafite badusubiza mu Burundi
11 wari umaze gushika muri superieur muri superieur aho nari nagiye gufata igisata bita normal ni kuvuga byo kwigisha ubwigisha normal babayizo hajya kuri lumiere yari ihari niho yari gitangura yari maze imyaka 2 je navuyeho normal atayi yari promotion igira kabiri ca ndavaho rero ca turahunguka tugenda mu Burundi tugiye mu Burundi rero hariho systeme nziza y'igihugu abantu bahungutse ko bategezwe gushikira mu bigo mu marise bijya bita marise bakabakira mugabo bivanye nuko bamwe bataronka makuru tuvuye mu buhungiro ntivyakunda baca bagenda muri ya marise communale bakiga bataha ubuzima bugaca buba bubi ari naco gituma bamwe bitakoze ko babandanya amashure kubera batagenda baronka ubufasha ariko ico gihe naragerageje ndagwara intambara nta kumenyekana ari mfise muganda gerageza ndagende twari tukiri muri province ya Bururi ndashikira mu DPA yaranyakira ndamusigurira namaze ndwi yose ntondayo nsaba lise bagomba banshira muri college nige ntaha muganda ndagwana kabisa ndagwana ndateba barampa lise cange ndakwiga muri lycée Rumeza lycée Rumeza niyo nacenge ndakwiga lycée Rumeza ni kuvuga iri muri commune Songa ni kuvuga iri hagati ya Bururi na Buyengero na Matana ni kuvuga nta hantu kagosozi cyane nk'abantu bo muri Eglise Catholique barahazi cyane ni umuga ni muri sous convention catholique ya kera cyane ca ndahiga mu mwaka wa 12 13 14 Imana iramfasha muri interne leta iduha imfungurwa turya bimera neza kabisa turamenyana n'abandi bantu batandukanye warahomvye cyane byaba biharagi bihetsagiye hanyuma rero ndashimiye Imana yagiye tuba hafi kuko uvuye mu buhungiro ukaja kongera kwigana n'abana b'u Burundi ntivyari vyoro ariko ico nshima nuko bari bavuye mu buhungiro Imana yagiye dutera iteka tugaga turonka amanota meza urumva uko babivuga abantu yana amashure yaje mu buhungiro ari bayafovye ariko yara amashure uko babivuga kuko hariho bamwe bagenda baca ku ruhande bakagura amabirete bagaca bagenda bamaramaza uburere ariko rero twe turashima Imana iramfasha umwaka wa 14 ndawurangiza hanyuma mvuye rero ngaho ndaronka diplome d'instituteur ndayirangiza hanyuma ca ndavaho ca ngenda muhira rero musubira ku Gatumba hanyuma tutangura kurondera ivy'akazi hanyuma ivy'akazi mu vy'ukuri biragorana nyene ariko burya rero twe twubaha Imana nta kibera ubusa kuko iyo ndonka akazi ntivyari gukunda ko mbandanya ishuri rero maze gushomera amezi 6 nkabona agashomera ari kenshi na cane ko bakuru biwanje bose n'abaganga nkabona ingene babitura nanje mfise diplome iri ngaho nacevuga ati ndifuza kwiga ibindi bintu vy'ikiganga kumbere nkafashanya n'abakuru biwanje kandi ukubaho ko wanje narabona ingene abaganga bamwe bafata abagwayi nabi turi Tanzania nkumva mbabaye ugasanga umuntu ariko ararira gwaye n'umusonga mugo umugabo ukabona umenga ntamubona nkumva rero ikigumbagumba naje ndipfuza kuba nk'umuganga ugira ngo kumbure nje nderekana ivyiza na cane dufashe rero ico gihe ndashima Imana yampaye umuvyeyi yubaha Imana kandi yakunda kazoza k'abana mutama yitwa Ngendankazi Samuel Pasteur rero ni kuvuga acaremera ko nogenda kw'ishure umugabo rero bivanye niyo nakuriye vyaragoye ingene ndonka ishure nagomba kwiga ko nagomba kwiga medicine ndarondera aho ndayiga kweri mu Burundi biranka ndabura aho wonca amashuri yarahari mugabo ndabura kayira kuko nta muntu naronse yomfasha kugira nyereke urumva iyo nakuriye hariho camvayo canduga muri ya misozi bica biragora ariko rero burya iyo umuntu abaye ahantu abana n'abantu neza hariho umugenzi yiga ahantu ibuvira acarambwira ati burya rero nigibuvira yiga institut ijya myaka 3 bayiteye NSP ni kuvuga rero ko ariyo yiga imyaka 3 ca ndamukure kugira antware yo kwiga ndabona ishure ingene bimeze mugaca nsanga iryo shure umaze kurangiza ntabwo uzoba ufise revo nini nk'ibu Docteur ca ndasubira muhira niho rero Imana yaciye imfasha mutama ari kumwe n'abandi bakozi b'Imana komisioni kumugara acane nk'umukozi w'Imana yitwa Pastor Darius ndamuvuga acane kuko ya mpaye orientation nziza tunamushimira acaranku aradukurikirana acaradutwara cange ndakwiga rero mu gisagara c'Ibukavu
aho bita kuri Université Evangélique en Afrique. Aho rero hariho amateoloji abisata bitandukanye, hari ca medicine twiga imyaka ndwi, hariho teoloji abiga ivya bibiri imyaka 5, hakabaho ekonomi imyaka 5, hari na science sociale indi imyaka 5, hari bisata bitandukanye na agronomi imyaka 5. Rero je nari mu gisata ca medicine hajya niho nize na kuva mu 2011 kugeza mu 2018 nariko ndiga mu mashuri y'ikiganga ibukavu. Hanyuma rero niho nari twakoze ibikorwa byinshi bitandukanye muri iyo myaka yose, kuko ndayizi. Inyuma yaho twararonka umwanya wo kugenda ku matere mu Zagoma bita muri Nord Kivu, twatembera muri Gala Plaine mu za Uvira n'ahandi hatandukanye. Turiko Masisi ntivyakoze ko twashika, ariko muri rya bice by'ibisagara vya Goma twarakorera ibikorwa. Rero twagiye dukora ibikorwa bitandukanye, amastage ndetse n'ibindi, uko twararondera n'ibintu vy'ibiraka nyene vy'ubuzi, uko twaje tumaze kugira ubumenyi tukisumamo nyene bikagenda neza. Aho rero naciye ndonkera diplome mu 2018. Hanyuma rero ca ndavayo. Rero bivaye n'ingene abantu batamenya, bavuga ngo diplome ya Kongo ngo nta kamaro ifise. Rero bakantera uko yuko umenga nta mundi sinzoronka akazi, ariko biranca intege. Umuvyeyi baramutwenga, ariko bandajya ndihera amafaranga mu buryo bugoye cyane. Byari ibintu birusha cyane gose, uko twareho amadolari amafaranga menshi cyane, yari amahera menshi, kandi nije kuri university izimvye cyane. Ariko ico nashima nuko diplome ya Kongo yari ma diplome ari international, agenda amenyekana ku isi. Rero maze gushika mu Burundi nari mfise ubwoba cyane yuko umenga ubundi ntibazonyakira. Ntangura kurondera vy'ubuzi mu Rwanda, muri Cameroon, Nigeria, Kenya, ndondera y'abagenzi. Ariko maze gushika mu Burundi, mu vy'ukuri nasanze ari igihugu ciza, banyakiriye mbe nagomvye gushika nyigira i Bujumbura. Mugabo bica bigaragara ko bampamagara kugenda gukorera mu Rumonge aho mvuka muhira. Rero mu Rumonge natangiye gukorera aho kuva mu 2000 nkirangije nyene niyo na 18. Hanyuma nkorera mu Rumonge 2019 ni 2020. Muga kuri hôpital nkuru ya Rumonge nakora nyene nk'umuganga médecin généraliste, consultation no gukora ibikorwa bitandukanye nyene bijya bagenda bakora. Oya biratandukanye n'ivyo kubera abajipi ngaha ni nk'ama orientation. Muga hari ya nk'ibintu vy'ama operation ivyo twagenda tubikora, warabikora vyose bijya bibakora kuri hôpital. Ko hôpital Rumonge iri mu ma hôpital de deuxième référence, ni kuvuga ni bitaro vyo hejuru, ni kuvuga ama operation menshi agenda akorerwaho. Natwe rero ivyo warabikora. Twagiye turanka ama formation yakwiye nyuma y'amashure, twarabikora ayo ma experience tugenda tuyakora. Rero ndahakorera nk'umwaka mu Rumonge ku bitaro bikuru vya Rumonge. Ariko inyuma yaho novuga ko ari Imana yagomvye yuko mpindura akarere. Gushinga ibitaro by'iwawe? Noya, sinagomvye no gushinga ibitaro vy'iwanje. Naciye ndonka iyindi offre yo yishira bita Committee International of Red Cross CICR, ijanye projet mu ntara ya Rumonge yo kuvura abantu bakuze ku buntu, no kuvura ingwara zimwe ku buntu, hamwe no gutunganiriza abantu bagiye bahohoterwa, bakubitwa canke bagira indi bibazo bitandukanye tubavura. Ni kuvuga rero candagenda gukora ikibazo camba mu bagitoye, cangenda gukora muri ivyo bikorwa. Rero nakorera ku kigo bita mu Kizuka, niho hari office wanje, camba mu bitaro bikuru, cangenda mu Kizuka gukoreraho. Ni kuvuga twakira abantu bo mu ntara zitandukanye, kubera ko kare nenda gahagarara mu byo kuvura abantu. Rero nshima Imana burya mwishirika bita CSR. Amafaranga ni vyapfana kuri je yari kuri je kweri ntabwo yari make, kuko karakazi kariha kariha. Ni kuvuga rero bimaze kugenda uko narakoze ibikorwa bitandukanye. Ariko ico novuga, aho nize kaminuza ari ijambo bavuga mu Gifransa, bavuga riri muri Bibiliya, rivuga ngo la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Nivuga ukuba uhoraho niyo ntango y'ubwenge. Nivyo vyari kuri university aho twize. Ni kuvuga nico cari kivugo. Rero bivanye n'ungene nabandi yankora ibikorwa vy'Imana, kuko ibikorwa vy'Imana nakuze ndumuririmbyi kuva nkiri umwana ndumuririmbyi, kandi nayamango nyene ubunyene ndi n'umuririmbyi.
mu nyuma turogira ikiganiro cy'uburirimbyi naho kugira ngo ubone n'indirimbo ziwanje ni kuvuga rero ndakora ibikorwa byinshi bikomeye ariko icyo novuga burya Imana yagomvye kunshira aho nogiye kuba ni kuvuga yuko nakoze ibikorwa bitandukanye kubera abantu benshi baragwara bakabura ingene bavugwa ariko ivaye n'ingene nakorera mu ishyirahamwe rikomeye abo bantu naca ndabahamagara nkabavura nkabatunganiriza bikagenda neza hanyuma ababa bafise nk'imanza zitandukanye bagenda bahohoterwa n'ibindi bitandukanye kubera harimo agatima ko kubaha Imana naragerageza vy'ukuri nkahagarara nkaca mu kuri kw'ibintu kuko urabona ibihugu tuba tuvamo kenshi hari igihe umuntu aba yitwaje amafaranga agaca agomba kuguhezayo kubera ariko twebwe twarabambasaderi b'abakene tukabavugira bikagenda neza cyo gituma ubona mu mirimo yose turakeneyemo abakozi b'Imana abantu bakijijwe abantu bubaha Imana habari mu namashinga amateka habari he kuko abo nibo bagera bagakora umurimo w'Imana bafatanije no kubaha Imana bakaca bakora neza cyane hanyuma inyuma y'ivyo ico nshima nuko ibikorwa nagenda nkora nakora n'aba OPG hanyuma nkakora n'aba procureur kuko nibo bagenda baca imanza ndashima yuko iyo tugiye kuvuga aba procureur mwakorana gute kora abacamanza n'abacamanza nakubwiye yuko nakora ajyama expertise medicale nivuga nk'akarorero nk'umuntu yagwanye n'uyundi canke bakamuhohotera mu byo ingora zifatara ku imba virondoka ajyama violence n'ibindi nije nabikora nije nakora ama examen umva vyari ibintu bikomeye cyane birimo risque nuko iyo tubasiguriye tukavuga ingene biba bimeze wasanga bimeze neza uko vyarashe ugasanga bivanye nuko uyo muntu agomba kwagirizwa ikibi atobatana gikoze mbere vyarashe ku uwo muntu w'umuvictime bagaca bamukorera ikindi kintu bonyene kugira ngo cenze gukora examen bigaragare ko ari wa muntu yagikoze kugira ngo icaki kubone ko ari kinini twarahagarara tugahagarara twagiye dufasha abantu benshi cyane kandi Imana byari bikomeye cyane novuga ko byari ibintu nyene bigaragara ko haba harimo agakiza umutekano wanyu wacungirwa gute mwaramutse abapolisi mubana muhira ni kuvuga ico ndibaza cyo ikiganiro tuzogarukako ariko nagomba nakubwire yuko uburya ukurindwa gukomeye cyane ni Imana itakurinze ntibikunda ni kuvuga nahagira ikiganza ciza ariko nibazo no naragize vyarabayeho kubera hari abantu benshi badakunda iterambere hari umuntu abona umuntu akoze ciza bagaca bona ati ntiyari kugikora abantu benshi niko bameze ngo none ngo agikoze gute ngo nibeke kujya muntu bamuvuye agakira atapfuye urumva abantu niko bameze ucamva yuko impamba myiza bazihari nimba ari nk'umuntu vyagaragara ko menga azopfunga umwaka prizo yo guherayo bikagaragara ko tubaye mu kuri tukamufasha ntapfungwe hari abo vyababaza rivyo rero vyabaye ibikorwa twagiye dukora hanyuma na cane twaravugira igitsina gore kura bagenda barenganwa benshi cyane hanyuma ibikorwa tukabikora bamwe mbere ugasanga ntibagira ikibavugira twaragira tukabatunganiriza abagira ingora z'amakronike zifatiye nyene muri cyo bibazo vyagiye batwarabakurikirana imyaka 3 tubakurikirana n'ibibazo tukabafasha tukabavura aho nakunda kuba ndaplasa abandi bakura mu kizizo kandi batwara kuri hospital Rumonge namba nabo bisaba ko umuntu akora ama operation tukabikora abo ivyo tudashoboye naho tugahamagara abakuru bacu tugafashanya bikagenda neza rero twagiye tugira imihezagiro ikomeye cyane kandi muri ivyo byiza twagiye dukora hariho benshi twagiye dufasha biratuma biranaduga bimwe bigenda bimenyekana hanyuma naco gituma vyanace kijya kibazo yagiye uvuga umukuru w'igihugu yaragushimiye vyagenze gute ni kuvuga vyarashitse bivaye n'ikorwa twakora biraduga biramenyekana imbari ko bashimira mu bantu bagiye bakora neza mu gihugu natwege tubamwo ariko ico ndagishima ariko ico nshima cyane suko umukuru w'igihugu yanshimiye nuko nashimiwe nabajya bato bamwe nagenda mfasha aribo banshimiye rero iyo ukiyoye ugakora ikintu ugikoresha wagushimira kenshi ugishimirwa n'uwundi muntu rero vyagiye bigenda uko rero hari itarike 8 z'ukwa gatatu umwaka wa 2022 niho twashimirwa kandi
ndabishima ariko icyo nshima cyane so ko umukuru w'igihugu yanshimiye nuko gusa icyo no nakoze Imana yo bibizi ikazompa igicibo nivyo nishimira cyane murakoze yewe Alexis we Docteur Alexis biraga batumva barumva yuko ipete rya Docteur si iryo wivye wararikoreye yes urabona abantu biraborohera bariko baravuga ibintu biri negative gusa ku muntu ariko ibyiza biri ku muntu gazanga ntibikunda imbere yuko dukomeza ikiganiro twashaka kubamenyesha yuko dufita maison de passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira maison de passage nziza cyane. Ikindi turafita n'imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane. Abantu mutuye mu gisagara ca Nyanzarake canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kwisi turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center. Turashobora kubafasha kubakorera imiziki kuba recordinga yaba diaspora bari mu Burundi ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana. Uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza. Kuza hano roho byaje gute? Ni kuvuga burya nta kintu kigenda kibera ubusa. Imana umuntu wese iba afise ingene yagiye panga ubuzima bwiwiwe. Mu ncamake kuza hano ntabwo novuga ngo wabaye umunezero cyane. Nambi twe twarabirondeye birakunda turaza ariko mwe murahunguka. Ni kuvuga kuza hano novuga ko utabaye umunezero kuko nanefise ibikorwa byinshi mba ndiko ndakora kandi mfasha abantu urumva ivyari vyingene vyari bimeze. Ariko birashika ubuzima bugahinduka kuko Imana igenda ifita projet y'umuntu igenda ifita projet y'umuntu. Nico gituma maze gushika hano mbere hari no muntu umwe yagiye anshimira avuga ati burya kubona waraje ngaha vyabaye ibintu vy'akamaro cyane ati kubera umfashije ikintu gikomeye cyane bivanye nuko ndakubonye ngaha. Rero gushika hano gushika ngaha twagiye dushika mu nzira zitandukanye umuntu wese afite ingene yagiye ashika nk'abandi kukubona guma baza kubera iki n'igihugu c'abantu bose. Rero Imana yarabikunze ndashika muri kino gihugu. Yes. Yes, yeah. Yes, usanga agenda atandukana cyane. Rero namwe naje ndi muri visa muri zimwe zayo maviza atandukanye murakoze. Yeah. Imbere yuko tuvuga ibya hano. Yeah. Bire kwanza mu Burundi tuvuye tuvuye. Yeah. Yeah. Washinze ibitaro mu Burundi. Nengaraga centre de santé nabonye umuntu andangira ati hajya ni kwa Docteur Alexis. Ni kuvuga murakoze kuri ico kibazo. Ni kuvuga mu Burundi nkuko umukuru w'igihugu abivuga arahamagarira abantu kuba bakora imigambi. Rero nanje mu vyiyumviro vyiwanje kuva nkiri kwishuye ko umugambi burya kwiga kaminuza ndakunda kuba mpanga impanuro abantu benshi. Umuntu yiga kaminuza afise intumbero ivyo agomba gukora. Umuntu ashobora kwiga kamara kaminuza ngo ndashomere ngo ndabuza akazi. None wewe wari kuri iki kintu kaminuza ufise intumbero iyo ugomba kugenda. Rero je nta mu vyiyumviro nagomba kwikorera nkore nyene ibintu vyiwanje nyene ni kuvuga ibintu byo gufasha abantu mugabo vyiwanje nyene kugira ngo kumbe naje ntanga akazi niyo ntumbero. Rero muri ivyo twaragamvye kwiyungunganya turarondera ntabwo ari centre de santé kuko centre de santé nkuko benshi bavyitanya kuvuga ati ni bitaro. Nivuga centre de santé ni ivuriro rito y'intango rikorera k'abanesinga ba infirmier. Ni kuvuga mugabo na créer na savye iyo bita centre médical. Centre médical rero nivuga iba yemerewe gukora ko abadokteri iba yemerewe gukora nk'ibitaro nyene bikuru no kubaga murabikora iyo mwa kwiyungunganije nyene mu kubaka amazu bikagenda neza biragenda neza. Rero iyo bayita centre médical na yote
yote kabisa ni kuvuga iryo zina rya Nayote ni izina ryo muri Bibiliya ugiye ukabira kubemera Imana n'ahantu iyo umuntu abantu bagenda bahiga izina ry'uhoraho bamaze kuhashika baca batanga kuvugishwa ni kuvuga hariho n'abagenda bahiga abakozi b'Imana bahageze baca batanga kuvugishwa niho rero niyumve yuko iyo centre mpemu w'Imana ni kuvuga rero niyo Nayote iri mu gisagara ca Rumonge muri quartier Gihwanya kwibaraba rya 11 niho dusanzwe dukora ivyo bikorwa kandi muntu baratwitura cyane abantu baratwitura service mu isunga cyane nayahe kujyana bari mu Rumonge batahazi bace bazindukirayo ni kuvuga benshi novuga ko bamaze kuhamenya kuko ico twagombye gukora ni bitaro nk'ibindi bitaro ariko specialite twagombye gukora nuko twagerageze gukora amazu meza kuko izi ngwara nyinshi zigenda zituma hari ibintu bita les infections nosocomiales ni kuvuga ingwara umuntu yandurira ku bitaro wowe ukagenda wari ukomeye mugabo bivaye ku bitaro ngene haba ibintu vy'ama microbe n'ibindi ukavyandurirayo yes ivyo rero twaragerageze gukora tugerageza kurondera inyubakwa nziza amatwarete meza ari mu mazu hari amazi hanyuma mu vyo ubuvuzi nabwo twakoresha abadokiteri babiri hanyuma tukafita na service ya pharmacie meze neza tukagana na service novuga kuri specialise ya laboratoire nuvuga ingwara tugenda dupima zikomeye cyane inyuma y'ivyo bindi abandi bose bagenda bapima ivyo bagenda bapima n'abandi bose turagenda gupima ibintu vy'ama hormonology nuvuga ama hormone na cyane muri bantu bafise ibintu vy'ubugumba vyanse ko bafyara abaye nabo bamwe bafise ingwane z'ama kansera turaba yuko wowe ufise ibintu vya kansera ya prostate n'ibindi bitandukanye ivyo uzondera umwanya kugira ngo tubivugane ko kuko ni ikiganiro kirekire cyane na cyane ku bantu baba papa barenze imyaka 35 reka mvuge 45 bisanga ngende bakoye kuba bahabwa impanuro ni kuvuga rero kumvo z'ivyo bitaro twagomvye ukuntu natwe twaba mu bandi bariko barafasha igihugu gutera imbere ubwa mbere mu gutanga akazi ikigira kabiri mu kwiyungunganya ikigira gatatu mu guteza imbere igihugu ikigira kane mu korosha muri bamwe b'abanyagihugu bagwara n'akandi kabijya rero nuko kenshi ndi mu Burundi nakunda kwakira abantu benshi baba diaspora mwege mwagiye hanze mwa muri ko muravuza bene wanyu bari mu gihugu kuko mu by'ukuri hariya turashima ingene abantu benshi bari hanze bagenda bafasha bene wabo bari hariya mu by'ubuvuzi n'ibintu bitandukanye nakira amatelefone menshi cyane ati tuvurira twakiriye benshi mu za Amerika Europe n'ahandi Australia turamenyana cyane bagenda bahana nimero nkabakira nkabakurikirana umuntu wabo nkamuvuza nkabwira ati umuntu wanyu agwaye kuko hari ingwara zimwe zidakira bisabwa yuko tugira tumukurikirana gusa mpaka atashe nkayibabye kugira ngo bitegure ingene bagira ntibakurikirana umuntu wabo rero akabigene ko navuga kuri centre medical Nayote twe turi ngaha nubwo turi ngaha turabana dufasha abantu bamwe turabanda tubafasha turabavura turiko turifatanya n'abari kuri tere ibitaro byatanguye gukora waravuye hariya ibitaro byatanguye gukora navuye bitanguye gukora cadaza yes navuye ntanguze ibikorwa wari watanguye nawe gukora yes ni kuvuga rero akabijya no vuga nko ku bantu baba batari hafi benshi badutelefonye benshi barakunda kudutelefona ati burya hari umuntu agwaye ati vyogenda gute ndamuza ati bimeze gute cinambye ati straight away nugende turafise mbere n'amadeplacement hari igihe umuntu aba ari kure umuntu akavuga ari tukiruka kumutora kugira dukize amagara hanyuma ico dufasha shikindi hari igihe bishika wo mu diaspora hanze uburyo bukaba butari hafi umuntu rero hakwaremba acagenda kuri iryo vuriro ryacu Nayote baca bamuvura bikagenda neza atakintu gisabwe hanyuma imaze kurangira umuntu yamaze kwistabiliza bikuna no gutaha yaramaze gutaha we tukaguha facture hanyuma ukagira ntukayiriha ibyo bikorwa ku diaspora gusa oya no kuba batwituye turabikora ariko cyane turakunda kuba tubikora nko ku diaspora kenshi kubera bakunda kuronka ama telefone y'ama stress ya surprise byihuta ugasanga ntiwavyiteguriye
biroroha cyane ucumurungika abari muhira baca bamwakira bikagenda neza. Hari n'ikindi gihe ugasanga mbere nturi hafi ku telefone ariko wamubwiye ati aca agenda. Rero benshi aha muri Australia no mu Amerika n'ahandi twamaze kugiranira ubwo bucuti kuri nayote bagenda bisanze bakabakiya bikagenda neza, hanyuma nawe ukaroca uregirariza mu nyuma mu mahoro meza kandi bimeze neza. Ama service turayakora, ivyo biri muri bimwe vyatumye twiyumva ariko ivyo bitaravyobaho kugira ngo tubanege dufashanya mu buryo ubu n'ubu. Ikindi naco gikomeye canatumye nuko abantu benshi hariya mu kwivuza bivuze iyo bimvise umusonga ugiye gacumita ntihagenda kwivuza. Muga turakora ama examen de contrôle kugira ngo umenye ingene amagara yawe ahagaze. Uragenda ni kuvuga uragenda tukagukorera contrôle check up. Uravyumva hari ama examen nkunda kubambwira abantu ko bikontroza kugira ngo bimenye ukamenya ati umutima umeze gute, ukamenya eta metabolique yawe imeze gute, ukamenya igitigo kimeze gute, amafyiko yameze gute. Ivyo ni bisanzwe, iyo ni ibintu gusa afite ibinure bibi byari byinshi vyo. Iyo ni impact y'izinga tuba tufungura cyane, ico tucohigaruka ko cyane ko twafa tugenda muri birebire. Rero mu ncamake ngira ngo mu vyo mu Burundi twagiye dukora ibitandukanye bitari bike, kandi no mu vya leta twagiye tubikora cyane, kuko nko mu ntara ya Burambi nari mu bahanuzi ba mustanteri, nari mu bahanuzi ba mustanteri kuko twaragerageza kuza turaba hafi yo guhanura abantu mu njyane zagenda ziba mu bantu batandukanye mu Burundi. Twakunda kuza turahagararamo tugafashanya mu bishoboka bimwe bimwe Imana yadufasha, n'ibindi navyo bitakunda nta kundi twaba twavuze. Murakoze. Oya ni byinshi, ndabona ko amakuru yafise ari menshi kabisa. Nta muntu yakuvanamo yose mu kiganiro kimwe cyo kirambira aba. Docteur Alexis, yes. Urashitse hano warangije gukurikirana ibijyanye nuko wokora conformité ingara zawe zikemerwa hano canke bakubwiye gute? Ico ni kintu navuga ko gikomeye cyane. Urakoze kuri ico kibazo, ariko burya impambanya abantu babagira ntibazivugira kenshi kuri kumbuga ngurukana bumenyi. Ariko ico nobubwira abantu ntihagiye umuntu azoza arikengera, ntihagiye umuntu azoza arikengera. Iyo uba warize iyo urudome A ni A, B ni B, kwisi nzima nuko. Rero nivyo twagiye twiga naho vy'amagara y'abantu kwisi nzima ni bimwe. Oya ni bimwe. Rero hariho umuntu acagomba kwitinya akagomba kugira complexe bivaye n'ahantu amagomvye gushika, ariko uragerageza ukaraba ko bishoboka. Ni kuvuga impambanyi ya mbere nagize yabaye impambanyi yo kuronka ama orientation, hanyuma no kumenya mayira, ariko abantu tuhari utabaje nico ngomvye kuvuga nyene. Ico kibazo cahura na twebwe twashika hano ata wundi muntu ahari w'umurundi, nibyo twateseka. Yes, ni kuvuga nagiye ndonka nyene ama information yakwiye, mugazi zimwe information nkasanga ntiziriko zirashika bivaye n'intumbero n'abangize n'abamfita, kuko hari information watusanga uri kuraronka ugosanga ni information zigomba gusubiza ko uza kongera kwiga A B C D. Ivyo navyo hari imyaka umuntu arengana akaba ari kuyindi level, kuko nk'ibintu nizi imyaka ndwi nkiri muto ntumbwira ngo ndafite iyindi myaka ntibikunda, kandi nta leta vy'ukuri ri serious yo kuri ibintu nk'ivyo. Oya, rero ni kuvuga rero ku ma diplome aba ari kurava hirya no hino, ni kuvuga kiragisata kirafita iyo bagenda bakigwa kugira ngo bigende neza, Rero mu ncamake ico nshima Imana nuko ivyo kwemegwa canke verification y'amadokima n'ibindi hariho vyinshi agira tuvugira ku murongo, ariko ndashima aho bigeze. Ariko ubu aho bigeze nuko diplome yiwanje na kaminuza nize, ni kuvuga guverinoma ya Australia yamaze kuvyemeza yuko ari diplome yo, kandi vyo nize bihuye n'ivyo abandi baganga bize. Ico ndagishimira Imana cyane. Hanyuma ucuza kubaza ikindi kibazo ati none watanguye ibikorwa vyo kuvura. Nico kibazo bagomba gutangura kubaza. Ico ni kuvuga burya nubwo twari ko turiga twari ko abaganga na hariya mu Burundi hari ibihe ugeramwo ukavuga ati
ngomba nkora ibindi bintu ngomba nkora ibindi bintu kubera umuntu arashobora gukora ibindi bintu kandi ari umuganga afise iyo level agakora ibindi bintu avuye umuganga afise indi level rero turiko dukora ibindi bintu byinshi cyane vy'ikiganga vyerekana ko umutwe wacu ukora kubera hajya naho ugenda hose umutwe ugumugirane nujya nyene umutwe nujya nyene ni kuvuga ico nikindi kiganiro rero tuzogarukako nikindi kiganiro tuzogarukako ariko mu ncamake turashima kubona abo bariko barava mu mahanga bazi bafise amadiplome nibabe begera abantu babereke ati bigenda uku birakunda nta kidashoboka kabisa. Jewe ngera hano nari ngeze mu 12 nari meje scientifique pe. Yes. Tugeze hano baratubwira ati izo diplome zanyu ni muzizane turabe. Ngaho rero twasanze hari abandi bari baje imbere yacu. Bakaguha cyane ari sego ari munsi ya atari kuri level ya kaminuza nta kibazo bitera. Okay. Abahejeje w'12 bakashaba bahanyene certificate ya 12. Kandi bakaca baja kuri za kaminuza. Bamwe bamwe benshi muri bo kuri kaminuza birabata hasi kabisa baronka amanota mabi cyane kandi impamvu yabitumye ni kwa kuntu umuntu aca urabona buvuye muri systeme ya anglophone uje hano biga byose mu Congereza kandi icongereza bavukiyemo ntibavuga shaka initwize hariya kuri essay nibavuga ngo 22 kuntu baba bafise agisa zabo ha gufata umwanya rogo babanze baje kwishure ry'icongereza kugira ngo banze nyene wiramforce mu Congereza ubone kuja kuri kaminuza bigaca bibagora bakaca bagira mero bakihuta ngere muri kaminuza ndonke basi rero bikasha iyo icongereza cyane cyo cyatuma benshi bakunda gufeya rero je nshitse hano bazagira ati okay diploma bazanye nkizo twabahaye ya 12 ariko byabananiye rero ubu leta yarafashe itegeko yuko izo diplome tuzinganisha n'uw'11 mugasha barambwira ati hano kuja kuri kaminuza sigoma wowe wize w'12 shobora kuba wize w'8 wize w'9 zo kuri kaminuza hari ibintu bya genetike twigana n'abazungu ndabyibuka mu kabiri genetike na genetike hari ibintu by'ubufindo by'iki ugasanga endemi plus detier umuzungu ntabona iyo kija niyo kiva yakoze agashika aho hantu endemi plus detier ebana kaca yiteraniriza numérateur n'amadenominateur karonka 3/5 uja nabari bashadukira ati aho amaze gushika hano cyabona ko wabi cyantangara kumberero haraba batayize niyo secondaire ngo yes shobora gusanga hari izindi nzira zishoboka bakaja kuri kaminuza rero nanje byagenze uko ba mu 11 ariko je narafashe umwanya ukwiye ndya naramaze umwaka kandi ko n'igicongereza amashobora kuja kuri kaminuza ariko bo bafite amategeko yabo hari igihe usanga byumva hari gusaba shoka bafise impamvu kuko hari ibihugu bimwe kabisa usanga bakorana nabo nk'abava muri za Zambia bo nta kibazo muri za Zambia Kenya za za Tanzania Uganda abo n'abantu kabisa nta kibazo n'ikindi kiba mugatwe twiga twarkize mu Gifaransa gacho sanga bigize bigora rero nuko ivyo bibazo bibaho cyane ariko bisabwa yuko iyo umuntu aje muri kino gihugu aca yegera abantu batandukanye bakamufasha biragenda neza abantu twaronka bo tubaza ubona kubwiza ukuri warashobora kwicara ngaho narabuza akazi ubuzi bwuzuye iruhande yawe mugabo ninda bukurangira nje tubona ubu naho umuntu yoba ashitse hano amaze umunsi umwe dushobora kumubwira ngo udodorere hajya baraguha akazi nico ciza cyo gutangurira abantu iyo twarabura ibyo dukora tukicara uko umunsi tagiye kwishura tukabukuyerera rimwe na rimwe tukagenda ku kibuga cy'indege kuraba indege zihaguruka ya mu nkambi mutabi basi Docteur Alexis karagashiyemwo karibu kabisa n'abandi bariko baraza ni muze Australia barakira neza abantu Australia iri mu bihugu ivangura ruhuritara ritari ku rwego rwo hejuru cyane nk'ibindi bihugu by'abazungu cyo turabishimira Imana urageze hano rero uja kwitoza muri diaspora Docteur Alexis arakunda ubutegetsi ubu bakakunda ubutegetsi
iyo babeshe ni kuvuga avuze ko nkunda ubutegetsi iyo babeshe cyane gose kubera nkuko nababwiye nkuko nkunda ko ariko ndabivuga ni kuvuga bivanye n'ibyo twaciye n'icyo twagiye tubona canke n'ibindi ndibaza yuko ubu ikintu ndirira cyane ndindiye kuzohabwa icubahiro n'Imana yo mwijuru kubera ama etape amwamwe nagende yacako ni kuvuga rero nsaba ko Imana ariyo izompa ikindi cubahiro gikomeye cyane ni kuvuga rero wabwiye ati umaze gushika hano nitoza muri diaspora ni kuvuga ukwitoza ntabwo wabaye umunezero oya kwere ntabwo wabaye umunezero oya kare twaraguhunza amajwi egome nivyo ngombera gusigurire nyene ntabwo wabaye umunezero na gatoyi kubera igituma utabaye umunezero mfita ibintu byinshi ndiko ndakora mfisha ibintu byinshi ngomba gusettinga kugira ngo bigende ku murongo ariko bica bigaragara ko umenganoza mu byo kwitoza muri ivyo ucuba hano canke wacu Burundi cyane byose gusettinga ubuzima in general haba mu gihugu nangaha muga rero bigaca bigaragara ko umenga ngiye mu byo kuba mu barongozi bandi ba diaspora mu bimvukira uri kuravyumvira umenga ntibimaking sense ucumenga none yabuze ivyo akora yabuze yagira iki nico gitona nabwiye ati ntivyagomvye kunezereza ariko rero maze gushika hano ikintu cambere nakoze na hasanze abantu bagiye bandera bagiye banyigisha hanyuma baranyereka amayira cangenda muri community y'Abarundi hanyuma ngiye muri community y'Abarundi camba umuvolontier umwaka n'amezi abiri ndi umuvolontier nkorera bushake ndi kwitanga ni kuvuga ivyo nakora ni kuvuga ivyo nakora kwabo kuganira n'abantu mu vyumviro bitandukanye rero bajya bumva ngo ntibanzi bajya nabataza mu bya community ariko urumva umwaka n'inusu ndi muri community urumva abantu benshi twaramenyanye kweri inyuma y'ivyo cangena mu vya multiculture mba umuconnectors mba umuconnectors ni kuvuga twagenda dukora ibikorwa bitandukanye icyo turabikora kandi nayo mango ndakubwira ndacana mu volunteer muri community dukora ibikorwa bitandukanye muri community rero nabwiye ati nta munezero nagize mu byo kwitoza mu vya diaspora gituma nta munezero nagize nuko aho nagiye nca hose nakunda kuba bana n'abantu neza nico gituma benshi banzi canke twagiye tubana banzi neza two twabanye neza rero nje ndakunda imibano myiza mugabo rero aho nagiye nca hirya no hino nasanga kenshi aho abantu bari haba uruntu ivy'imibano itameze neza rero maze gushika hano rero nabonye yuko imibano sinumva ngo ni mibi ni myiza ariko hari yindi level nagomba yuko yindi mibano yoba improved kugira ngo ibe neza cyane ni kuvuga na ndongoye inama mpanuzwa jambo niho nagiye kwitoza ni kuvuga mu buhanuzi ni kuvuga kubana neza n'abantu guhanura abantu kuri ico rero ikibazo nasanze kihari cyanatumye kimotiva kwitoza nagomvye ko tuzadobanka kanya kizogira tugane n'abavukanye na bene data burya hari ibibazo bigenda biba abantu bamwe tukabita babi kumba atari babi kwere umuntu kamwita ko ari umwicanyi atari umwicanyi kumbe hari abantu benshi urabona muri ibihugu turimo canke hirya no hino haraguye ibintu bita ngo na mental health uhora ukunda kuvuga ngo mental health nariko ndatanga nariko ndatanga ishirahamwe mu gwaruka ryari igihugu bitandukanye nyene ngahano muri Australia haca mu gwaruka mwe bagomvye kumbaza ati ni kubera iki abavyeyi ngaha baduhohotera bagahohotera abana ni kubera iki nta kuntu tubwira abavyeyi nababwiye ati burya nta muvyeyi numwe ashobora guhohotera umwana yavyaye ati ivyo ntibibaho ngo yeye ngo birahari oya nababwiye ati ujya muvyeyi azohotera umwana uyo muvyeyi aragwaye arafise ikibazo uramuzana tumuha impanuro avugwe ati kuko bigenda
umuntu wese afise ubuntu akunda uruvyaro rw'uwakunda abantu kabisa nico gituma none nangaha turiko turavugana kubaza kumviza ikiganiro hari abaza kuba umenga birabariye umenga sinzi ivyari vy'umenga nibindi bintu kubera iki umuntu arashobora kwanga umuntu ataca muhora umuntu ukamubona uko ukamwanka nyene neza cyangwa ukamutereka ko ibindi bintu bitagira uko bimeze ata mpamvu nimwe urwango rero ugaca rukura cyane ata mpamvu nimwe ivyo rero mu bintu vyatumye nitoza kubera nagomba ko twoganira nabo bantu kuko ntivyumvikana ingene umuntu n'umurundi ni mwene wanyu mugabo unanigwe no kumuvugisha canke ugombe kumwipfuriza ibibi ari mwene wanyu ucamva ko haba hari ikibazo gikomeye cyane aho niho nagomvye gukorera cyane rero hage nabwo ati sinagomvye kunezerwa nuko ucamva yuko nagiye mu bintu vy'umubabaro bitabimeze neza iyo babimeze neza sinogomvye kuja muri ivyo ko novuga ati ntabo guhana bameze neza mugabo ivaye n'ivyo bibazo bihari ama misunderstanding y'abantu bahorana ubusa bankanira ubusa bapfa ubusa vyatumye bimotiva kwitoza kugira ngo tube mu nama mpanuzwa jambo y'abarundi basurikiye hano muri Australia murakoze. Remi rero mwaratanguye gukorana niwe president wa diaspora hano muri Australia. Yes. Bimeze neza? Ni kuvuga nta yindi mvugo novuga ntigeze bavuga ko bimeze neza kandi bimeze neza kuko turakorana. Yes. Yes. Mwabyakiriye bije nk'abantu mwari mugiye kwitoza ukwitanga kwa Samuel ariko agira kugira ngo diaspora ije ku rundi rwego mwo kuvuga kwiki ni kuvuga uko kiba kimeze burya hariho abanezerererwa ibibi by'umuntu benshi rero ukwitanga kujya muvukanye Samuel arongoye iyi diaspora ama diaspora yagiye abaho cyane kare tuyumva umugabo urabona yuko ubu umenga habanya kandi kantu kameze nk'akantu kumuriro umuntu akabaduka akava muri Amerika akurira indega agashikana kugira aje gushigikira ibintu vy'amatora hose yaragiye uca wumva yuko uca wumva yuko uri umuntu wiyumvira uca wumva yuko ari ikintu c'inguvu umuntu aba ariko aritangira apana vya bintu umuntu ngo umufuko ego byashika abantu bagaterera bavyumva ariko ucomba ko ari kwitanga gukomeye cyane kuko harimo na mariske uranize ingendo zitera ubwoba rero uyu murindi novuga ko muri dukomeye cyane na cyane ko hari ibintu byo guhamagarira abantu kugira ngo tugende kubaka iyo twagiye tugirane twagiye tuva gukundisha abantu igihugu bacagigirane cagiye kibibaruka kuko abantu benshi baramaze gutakaza mindset kwibuka iyo bagiye bava ico gituma nakubwiye iyo mvuka kubera nguma ndahibwa iyo hankuye muhira ku gasozi nico gituma hariho umuntu ngaha baruzuye amabarabara twarakoze ni kuvuga ivyo nagiye nkora iyo myaka nari mu Burundi abimvukira bose bagiye bakamati Bujumbura twaragiye tuja turakwega dukora ibikorwa byo kwitorera turakora amabarabara y'imigenderanire ubu ni waja ku ntembo zose kamuhira n'umuduga yego kabisa ni kuvuga rero nariko ndavuga Samuel ni ibikorwa vyiza ariko arakora byo gukundisha abantu igihugu kugira ngo abantu bigende neza hanyuma mu buryo bwo gukora ubu ndashima kuko ubu aho umuntu ari hose kubera iyi siko ariko arakora naho abari nk'umugenzi ni mu Bushinwa urahamagara ati umuntu arongoye diaspora mu Bushinwa ninde ugaca umuronka straight away agaca afasha nk'umuntu abari ngaho akamutunganiza neza bamwe mu kwirikirana ibiko biramu za Tanzania Kenya n'ahandi murabona ingene diaspora iri kurakora ibikorwa na cyane rero korohereza abantu bamwe baba ariko barakora ibikorwa bimwe mu Burundi bamwe bakabura amayira abandi bagahura n'umusuma ari mu Burundi akamwiba amahera yitwaje ngo ni guverinoma y'u Burundi oya ni kuvuga ikibazo kihari bamwe b'abarundi kweri turababeshera igituma kihari sikindi yego kweri bwese turababeshera igituma tubabeshera sukundi abantu benshi tunanirwa no kumenya ibihe tugezemo kuko igihe wewe wava mu Burundi ufise ibihumbi 100 waragura parcela mu gisagara ca Rumonge nini si sawa
rero uri ino rero benshi baciye baguma muri irya mind nyene yuko ibihumbi 100 bigura parasera mu Rumonge rero mu gihe umuntu ugikiye ibihumbi 200 uca wimvira ko umenga azogura parasera zitatu ngo mfite kuvuga iki uko kwibwa wo kwibwa gute kandi kugenda mu Burundi ari amasaha makeyi hari abantu bibwa nyene kubera bizera abantu nico ngomfite kuvuga rero wizera umuntu ukabona aho ugenda hariya mu Burundi we utaratangura gusafiri kandi umugabo umaze kubibona uko uvuye hano nkiwanje mvuye hano menya nti ikizosigara kiratunga basigaye muhira ni giki ikizosigara kirariha inzu nyuma nzomara ukwezi nyuma nzomara iki ko tusanga rero igarama ibaye nini rero benshi bagashaka ati reka ngende ndumika amahera nkora ama project hariya ndoza ngena ndabaho bigeze ni kuvuga rero kuri ivyo kubw'ivyo rero nico gituma twagomvye nkatwe bamwe ngo tumenye ivyo Burundi canke tubivuye ngo vuba kandi nagenda mbona ingorane aba diaspora benshi bagenda bagira hari n'abanyitura kwivuza akambwira ati muganga raba ukuntu bigenda kugira uriya muntu azonugikira amahera kubera nayo kurya ntampa uriko nahora urumva uca wumva yuko abariho ibitaba bimeze neza mu gice novuga sikindi abantu babi babaho nangaha turi bariho bahinduka abantu hari abantu bamaze imisi bambwira ati yandiye ibihumbi 3 yandiye 5 naje hari abamaze kuyanja ngaha yego kwera amadolari bariho kwere nanaduca tweshera Abarundi rero turi bamwe iki dese hari abamaze kuyanja kwere uravyumva narahevye uravyumva ariko sivyo ngomvye kuvuga yuko abantu ni bamwe ivyo nivyo gomba gucimbuta abandi kuko ucubireka abandi bakagoma bakora noneho ko diaspora amaze kuboneka ubu ibintu byose biri wazi biroroshe cyane abantu bagomba gukora ibintu babikora mu nzira iboneka bareke gukora ibintu mu mpfunyapfunya banyegeye wari umuntu akora ikintu ugasanga n'umuvyeyi yamuvyaye ntamenya naho yaguze parasera baracariwe kwere muracibwe ugasanga wo muvukana mu ndimwe ntamenya naho waguze parasera muvukana hari gihe usanga ari bo bakwivye ivyo rero ni vya bintu nakubwira bimwe nakubwira tugomba gukorera cyane kubera n'umuvukanya kibo bivukana ariko ateze imbere umuryango uyu muntu aragwaye niwo kumuvuza hari gihabazi yuko mwebwe muri hana amafaranga muyaronka byoroshe oya ico nkaje nakuriye mu Burundi kandi nakunda kuba ndabatelefona bamwe hino mukaka kwita telefone zanje imvo zagenda zivako rimwe be yaba amajambo mwemwe y'abantu bino bagenda bavuga bamwe bagenda bavuga ati turi mu gihugu ati turi nko muri paradiso ati everything bimeze uko bakiyemera ku bantu ugasanga nange twarababona bari muri ya bihugu ugasanga nyene ubuzima ntabwo ari kirenga muga maze gushika hariya agacabona kumenga niwe mwami ubundi nawe ari kuri telefone muri yariya akamwereka ibindi bintu biteye ubwoba kumbe atari nifyi wiwe umva niyo niyindi ngorane kandi ako kantu koko niko rero ntituvure hariya gusa tuvure nino kuko umva kari kibazo gikomeye cyane kabisa no bukakwemera urumva rero wa muntu ashavuga ati none umuntu bimeze uko afise inzu 50 kweri areka no kunyubakira nimwe basi ko yandungikire kana cyane ndabako nuronka homba by'amazuru urabibona ngaha ari hatari nivyo ngomvye kuvuga rero ni kuvuga natwege turi ngaha duhinduke no mu Burundi bahinduke mugabo no bundi kubita babi bamwe n'abandi baratembera bakaje no katembera akabibona ntabwo ari bose bamaze kubibona byose bamaze kubitahura ndibaza yuko aho tugeze bimwe byo gutandukanya ibihe ubu twese twamaze gutahurana murakoze Docteur Alexis mugora tuganirije kabisa uratubwiye nashaka imbere ko tuza gusozera nashaka uduhe inimero zaho ku bitaro uziduhe niba utazize mu mutwe tori telefone yawe uziduhe hanyuma kugira ngo turabe ko abantu bakeneye kubitura telefone kuko iyo service yanyu numva iyo service mutanga numva ari sawa waje umuntu cyangwa telefone ateba umuntu gene mu muntorere mu mumvurire ni mwarangiza nanje mbe ndisuganya ntanga amahera winamba zawe hanyuma nza kukubaza ikibazo kimwe inimero zanje nizi kangahe zivuga inimero tuba dukoresha hariya ni guteranya
amajana 257 58 amajana 811 amajana 602 nizo nimero dukoresha ndazisubiramwo guteranya amajana 257 58 amajana 811 amajana 602 ya ndazandika aho hasi kukiyo ego kuri screen kugira ngo abantu bazibone abantu ro baze babiture ndabona centre de santé centre médical na yote yes babiture kabisa kugira ngo abantu babo bagwaye bashobore kuba bo bitaho aho ni mu Rumonge ariko ufite umuntu nimba ari mu bice bya Nyanzarake mu bice bya Hagiwatsi nyene Kizuka za Kagongo za Minago Magara hehe Buyengero Burambi n'ahandi batandukanye baraza bazamakamba ambulance turafise igari irahari nta kibazo turamutora nta kibazo na bamwe bari hari haruguru za Buyengero Burambi n'ahandi imiduga igora turafise n'amamoto tugakora yine aho bwabuye imudugu dacamwo imoti gacaho ikarengana kugira igende irabe ingene yofasha tukamuzana kamutunganiriza tukagwa facture ndetse nico nago tukagufasha kukuremesha ukubwira ivyari ivyo na cane cane uko benshi bagwaza muga ntibamenye ni kuvuga update sisawa y'umugwayi wabo ingene bimeze ntabwo ari vyiza kuko ivyo twize vy'ubuganga bagiye batubwiye ati ni vyiza gutanga explication birafasha gusanga umuntu ariko aramenya ivyari vyo cyane ingene yigenza ukamugira inama nyene yes ukamubwira ukamuremesha birumvikana nyene n'akazi k'abaganga n'akazi k'abaganga nta kibazo ariko nitumena amabanga y'abagwayi turakwita deontologie médicale ubu umuganga wa fake urugendo rwawe numva rutabaye ugoroshe yes kugenda no muri za Kongo hariya za Bukavu ariko Bukavu ubu barahigaruriye n'inyeshamba ni kwisimetse mu Burundi turimirije amatora ni washi Burambi bazotora gira akajambo ubwiye babanyagihugu bari hariya haruguru ndazi biyaba wari uri hariya muri kampanye ubugendo ubabwira akajambo kamwe hariya mu rugo hariya ku gatumba ni kuvuga jewe ntabwo ndi umunyepoliticien kandi waratowe mu muhanuza jambo ni kuvuga uburyo natowe ni kuvuga nimwe nakubwira afite ubwizigirwa ni kuvuga naratowe kandi nagiye ntogwa n'abanyagihugu rero nk'akajambo navuga sha kandi burya ibibazo bigenda biba abantu benshi baratora nabi kubera ikimenyane ivyo nivyo bintu twagenda twigisha utora nabi ugatwagwa nabi nico kibazo gikomeye nico gituma burya burongozi ubona buri mu gihugu nimba habo hariho nk'ibyatiri ko biragenda neza ku bantu bamwe bamwe muganda censhi ko bigenda neza kubijya bitagenda neza ku bantu bamwe bamwe ni ibibazo vyagenda biba ku bantu bagiye babizigira babaduza rero ico ndobabwira kuri amatora girabe umuntu wese natore umuntu abikwiriye wijambo ashobora gufasha umuntu na cane cane umuntu arimwo ubuntu ni kuvuga ngo vyo kuvuga ubuntu ni kuvuga opposite n'igikoko ariho nafise imitima y'igikoko badatinya kweri kurandura umuntu ari fye gutora umuntu ni kuvuga ashobora kwitangira umuntu mu bibazo no mu vyiza akitangira umuntu rero batore umuntu w'ijenja n'ijambo wo gufasha kuko tugomba kubaka kabisa aho tuzorerera imiryango yacu ivyo bizotuma bigenda neza kuko benshi baratura nabi ugasanga utoye umuntu kugira gukurira akantu ka service ngo manzi ukoreyo how no gute urumva umuntu gusaca gutemberera kubiko guri kurakora ngo none ngo ngende uku ngigitoro no uravyumva tugomba ni kuvuga ntitugomba gutora abantu b'indandende dutore abantu bo gutunganiriza bene gihugu natwege bari hirya no hino birotuma dukunda igihugu gose ivyo dufise tubikorereyo
bifashe benshi b'abarundi kubera batoye neza. Rero ryajwe ry'umuntu umwe rirashobora gukiza abantu 5,000. Rero ntihagire umuntu abifata minenegwe agenda atore kabisa kirya kiri ku mutima ku muntu nyene w'ukuri bizogenda neza bitume natwebwe ya mitaye twitwara mu bundi kugira ngo twubake igihugu kubera ryajwe rimwe ry'umuntu umwe. Ko iyo umuntu agusomba izijwi rimwe aragutwara agatwara igihugu cyose. Rero ntihagire umuntu azofata minenegwe baje bagende batore. Kandi rero ico ndakubwira urabona ino utagiye gutora ni fine. Hano yatoye kabisa eba. Baguca amande. Unagana 1,000 ngaho. Urumva hafi imiliyoni hafi 3 y'amarundi. Rero abarundi bobo naho udatora umenga hari ukuntu bigize ariko babifate nyene babifate seriye kabisa kugira ngo bagende batora indongozi nziza nivuga zibikwiye nkuko nino tuvyubahiriza bizogenda neza bitume igihugu kibi igihugu ciza kuri abari bari kuri tene baduserukira batore hamara ko turogenda dusupporting ivyo bagiye bakora murakoze. Dr. Alex, yes. Ubuzima bwawe watubwiye muri make aho wagiye uca mu Burundi turahunze turagarutse mu Burundi za Kongo sinzi he gushika no munsi. Hari nandi nagiye ngera ntagomvye kuvuga ko ubuzima ni burebure. Gushika n'ubu Australia aho hose ivyo byose wagiye ucamwo ni kintu giki nyamukuru wize. Ikintu ca mbere nize cagiye kinamfasha kandi catumye mbaho hanagiye nca hose. Nuko nari mfise ibanga nakuye ku muvyeyi yambwiye ati uze wubaha Imana. Nico gituma aho nagiye nca hose kubera kubaha Imana naratinya gukora ibibi nkaca nkora ivyiza bigatuma mbaho neza. Ikindi kintu naco nabonye aho nagiye nca hose naciye nsanga umuntu aza yirinde gukora ikibi aza akora ikibi ivyiza byose vyaheze. Mu yandi majambo aho umuntu wese azoba mu bari ko baranyumva bose aho umuntu wese abari muri around yawe utende mema ugende ukora ivyiza ugende uzogenda ubibona imbere kubera ni wakora ibibi bizogukurikirana. Aho nagiye nca hose nta kibazo na kimwe nshobora kugira iyo ngomvye kugira ikibazo canke umuntu ngomvye gufasha no gusaba indaro ndambwira ati genda ubyati ni Dr. Alexis aca ryama neza kubera nagiye mbana neza n'abantu. Rero aho nagiye nca hose experience namwebwe nako twahirukaniye hari yakiriya giye kera kubera twabanye neza twongeye guhura bimetse neza. Rero ikintu novuga no hanura umuntu wese haciye hose akore ivyiza aza akora ikibi ivyiza vyose vyaraheze. Ni kuvuga hari ijambo norangiriza ko riri muri Yesaya igice cambe ku 19 havuga ngo mukikubali na kuti mutakura mema ya inchi. Ni kuvuga ati nimwemera mukumvira muzoga ivyiza vy'igihugu. Ni kuvuga rero Bibiri ivuga ibiri kuvuga ivyiza vy'ijuru ariko tumaza tukagira ivyangaha kwanza mukurira ko tuzoga ivyiza vy'igihugu. Nico novuga nagiye nca hose experience ni gukora ivyiza mu bantu muri kumwe wose bitumugira akazoza keza murakoze. Dr. Alexis. Yes. Kandi kantu twaba twibagiye tutogera tutavutse. Yes. Nta kandi novuga ibisigaye navyo tuzoguma tuganira kuko muri ibi inyuma y'ivyo mu nyuma y'ivyo hariho pastor mwe twariko turavugana ambwira ati burya rero je nanse kwiga medicine kubera navuga ati umuganga ntashobora kuba umukozi w'Imana. Niko yumva yewe yiyumvira mugabo cyasanga kumbe umuganga arashobora kuba umukozi w'Imana ahubwo abaganga nibo bakwiye ko abakozi b'Imana. Ni kuvuga rero mu nyuma tuzogera turonka umwanya mwiza wo kugira tuganira ko mu bitandukanye kugira ngo haba vy'ubugwayi kuko benshi amateka yiwanje nuko ivyo no bandize no bibwira abantu bakabimenya bakamenya ingene bigenza mu magara yabo. Niyo mateka yiwanje. Hari ikintu kimwe kimbabaza turi mu bihugu byateye imbere tuvugwa ku buntu kandi hari ikintu abantu batazi ko uko tugiye kwa muganga yuko hari igihugu gitanga amahera menshi kugira ngo dukwirikamwe tuvugwe ku buntu. Mugabo umuntu arashobora kwicara muhira akazoza kuja kwa muganga ingwara yaramaze kumusinzikaza ukivya ati umuntu arakunda ubuzima bwiwe. Hari ibintu by'ingwara zigwezwe. Ni kuvuga rero kuri ico nyene ico nukiva mu tuntu n'utundi nico catumye mara umwaka n'amezi 2 muri community
kubera uko kimeze ingorane nasanze ihari burya kubera mu kwivuza tuvuga ikingereza kandi abantu benshi ikingereza barakizi n'abasobanuzi baba bahari mugabo rero ndagomba kubwire yuko kijya kingereza uzi ntabwo ari cyo kingereza c'ubuvuzi canke c'ingwara byumva kubera ingwara nazo zifise ukundi kuntu zigizente zimeze canke zifatwa mu yandi majambo ico nagomvye gukora kinakomeye abo twagiye duhura naramubwira kambira ingene agwaye nkaca ndamubwira rero ufise ikibazo iki niki ni wagenda kwivuza muganga uramubwira ibi nibi aroca gupima ibipimo ibi kuko ugiye kumutranslate ufise ibintu bitanga manomborji bijya ngo kubabara ku mafyigo ino ngo kubabara no mu mafyigo uravyumva acaga ngo ni back pain ico nyene gusa kumbe nturi kuramenya ko ari ingwane y'amafyigo ariko agira ingorane ugoja kwivuza bwabo babare ko mu mafyigo gusa kubwo umugongo kumba n'amafyigo ariko arononekara utayabona nico gituma rero mu biganiro nakuda kubangira n'abantu benshi nabafasha muri ubwo buryo bwati kibazo rero uri kuragira ikibazo ca insuffisance rénale uri kurapfa amafyigo uragenda uvuga iki kandi bagiye kweri vyaca bigenda neza rero ivyo nivyo twagenda dufasha n'abantu kandi nubu abantu turabafasha mu bazo babatwitura turabibabwira tukabasigurira agaca agenda avuga cakingereza ciwe kuri ayo yamaze kumenya ivyo ari vyo abivuga neza bigaca bigenda neza kuri yamaze kumenya ikibazo icarico Dr. Alexis reka tugushimire cyane wakoze murakoze cyane twatangwanye isengesho dusengere kuya turangitse ego hanyuma tutarasenga nsanzwe nsengera mu ishengero rya Revive Pentecostal Church mu mashengero amwe yubaha Imana nkuko ngaha dufita amashengero menshi atandukanye ariko ikiriho ikibazo ntabwo ari amashengero ikibazo n'umuntu kugira agakiza iyo umuntu afise agakiza ku mutima ivyo mwishengero barimo n'amahoro mu gikuru ishengero ryose umuntu abarimwo akora ivyiza Imana yubaha Imana izotugirira neza reka dusenge mwami turagushima ko abanye natwe twatanguye no gusenga tuganiye vyinshi mwami none mwami turagusavye kugira ngo bandayibana natwe bandayiduhezagira nabene data bariko barakwiza buno butumwa bino biganiro bandayibahezekera no kubakomeza natwe bandayitugira neza hanyuma mwami uzohezagire abagiye kumviza bino biganiro mwami ubane nabo mwami uri mwijuru bari kwisi ya none ku bihugu bitandukanye uzubagirire neza mwami none mwami uri mwijuru ico twama tugusaba twifuza kuzoduha iherezo ryiza kubera mwisi n'amagorwa gusa ariko ivyiza biri mwijuru twese uzoha iherezo ryiza ni mwizina rya Yesu Kristo umwami wacu amen